Ye ni mkombozi kumwanya ubona yuko yateruwe n'abantu insinzi namusi udasanzwe n'amateka adasanzwe. OLG Oleg abafana ni benshi cyane aho ariko aritegura kwinjira mu kibuga, ubona ariko ariruka buke cyane yitegura kwinjira mu kibuga ari kumwe n'abafana benshi iruhande yiwe baguma kuvuga ati OLG Lolilo Simba mzizi wajiwe abafana Starboy gute pole sana. Starboy baramufunye ubunyene aravunise reka tungandaze Starboy twandaze bosi na mabosi, bosi wa mabosi, hauna baya mzee, hauna baya. Lazima wewe sio nimekuja nimekaza OLG basi tufunge leo, sina boga huko hapa hawatatufunga hivi basi tufunge. Yes, nuko mubibona unoni Lolilo yamaze gushika mu kibanza ciza. Lolilo Simba mzizi wajiwe hey gute sava umeze neza enda gukumbuye. Yes, ni Lolilo yamaze gushika mu kibanza ciza, nivyishimo ni vyinshi uno munsi umupira uza kuburyoshe cyane. Urabona yuko ari ibintu vyiza, ntiyaje wenyene yazananye na Lolian. Uko niko bimeze. Lolilo yamaze gushika kuraba umupira, aje kuraba umupira w'abaririmbyi eka na Vitalo. Iza ko ari ibintu bikomeye cyane n'umunsi udasanzwe. OLG Oleg abafana ni benshi cyane aho ariko aritegura kwinjira mu kibuga, ubona ariko ariruka buke cyane yitegura kwinjira mu kibuga ari kumwe n'abafana benshi iruhande yiwe baguma kuvuga ati OLG Oleg. Ngo rero yambaye numero 10 kuri uno munsi izo ko ari ibintu bidasanzwe cyane. Ndababwira ati mugumane natwe, ino ni Yaga Tech nkuko tuko turababwira. Uno ni Oleg ariko aragira sport, ariko aritegura kwinjira mu kibuga muri uno mwanya. Urabona uyu ni kocha ariko arabwira ati mugerageze mwiruke. Ni OLG Oleg ariko aragerageza kugira sport, yiruka mukanya arinjira mu kibuga. Ibintu bimeze neza cyane, ibintu ni fresh. Nguyo OLG Oleg ariko aritegura kwinjira mu kibuga neza na neza, agomba atangure akore akinira munsi. Ndaza kubamwereka neza muri terrain abakinyi ni benshi, abaririmbyi ngo twabwiye ati Yaga Tech tuzoguma turi hafi kubereka ibera hano kuri terrain. Nuno munsi udasanzwe, no munsi turagora gutumeze neza. Uramubona Oleg? Ndamubona. Ubona guturo musamaso muyande ariko aragira. Ndiko ndamwihweza. Araza gutsinda cyangwa uri kuramuraba? Oleg basi uwo nubwo yotsinda ubunyana nisa. Atsinze ni fresh. Urakunda umuziki? Ni fresh kandi ukunda umuziki ndawukunda sana. Ari ngorane. Gusa uwo numwe agurisha zade. Inunye rero numubona. Umubonye Oleg? Kwagweko. Mumbarize ntuma nje kumbaza kibazo kiri. Ndamutumye. Ntuma nje kumukora. Gende mumbarize ati Oleg ati ko wavyibusha uko kose bimeze bigenze gute. Okay. Ariko arakumva Oleg mukayesha ndamwirana baza ati ko wavyibusha uko kose bimeze gute. Yes, nuko nyene bimeze mukanyereka tushobore kubandanya dukurikirana ibindi bintu biza kuba uno munsi. Uko niko bimeze. Umupira. Ibintu birakomeye, dramateje gutsinda ubunyene. Reka tubandanye mubona equipment canke chauffement. Yes, nko mubibona turi kumwe n'abafana muri uno mwanya. Aba n'abafana b'umuziki. Murakunda Oleg ndibaza? Ndamukunda cyane. Muramwemera? Ariko aragerageza kugira sport no kugerageza gushaka kwinjira mu kibuga. Mubona ko ibyo kugenda neza? Cyane rwose birashoboka. Abaririmbyi bari ko bakina gute muri rusange uri kurabira? Biriko birabagora gose. Bamenyereye gufata mikro. Oya Jesse nzi gufata. Oya bamenyereye zadem. Kabara bigisindo c'abakinyi, igisindo. Shofma. Kabos, asigaye igisindo cyo wanje.
twamaze gutsinda icambe umunezero wose 4 kandi kino kintu batazi janje ngangwaye mugabo kubera urukundo rw'umupira kubera ukunda entertainment kubera ukunda abakinyi ba Vitalo that's why I'm supposed to be here gukora amateko. Let's go nshaka ndakubone muri eshofma yambaye nimero 7 ka boss for real of course Orika boss nko mbona ariko aritegura akwinjira mu kibuga ariko hari urana ko umukinyi bamuvunye uyu ni Starboy baramuvunye Starboy pole sana Starboy yegereze wa Starboy gute pole sana Starboy baramuvunye ubunyene aravunise reka tungandaze Starboy twandaze mze pole Yes, nkuko mubibona muri uno mwanya turi ku kibuga neza tugiye kubashikiriza ibiriko birabera hano muza kwibona amaso mu yandi ni live kuri Yagatech. Iyo Yagatech yishikiye ahantu ibikorwa tubikora neza nkuko babimeze muriko muramubona ni Dramati aho ariko aragerageza kwisiga ahantu ico no kwita nka pomade canke ibarafu ahantu yakomeretse ahuye n'umufana ariko arafata agafoto uko niko babimeze ku kibuga misi yose tuje ku kibuga cy'umupira gushigikira uri Dramati ariko arafata amafoto ku bafana biwe neza na neza ubona ko yababaye ku kuguru yagize imvune atari niniya ni imvune ntoyi ariko urabona yuko ariko aragerageza kwishira ko ikintu no kwita ibarafu kugira ngo ashobore kumererwa neza turiko turakurikirana urukino muri no mwanya arakazaba kartire ambaye yuko yataba kanyemo rejoje huyu jamaa alikuwa anacheza fu Olege Delege General agomba injire mu kibuga muri no mwanya akaretwa muberetse ariko aragerageza Olege moramo pana Mamonye Linoji Yes, mukubona neza na neza ni Olege OLG ari kumwe na Linoji muri no mwanya bagomba binjire neza na neza mu kibuga aho twaberetse ubwa mbere bariko baritegura baza mu kibuga ariko muri no mwanya ubona neza na neza yuko bagomba binjire mu kibuga bariko rabwirwa ati mugerageze nimwe amara gushika mu kibuga muzane intsinzi kuri no munsi aho tuko turagerageza kubafatira amasanamu tubereka n'ibintu biriko biragenda uko biriko biramira hano ku kibuga ciza turi muri quartier ya Ngagara ariyo biriko birabera uri kurabona neza na neza uri kurabona yuko ibintu bimeze neza umunezero ni wose Oleg agomba yinjire ubunyene Oleg agomba yinjire ari kumwe na Linoji Oleg na Linoji agomba binjire ubunyene abagomba binjire mu kibuga uko niko bimeze urabona yuko Oleg yambaye nimero 10 of course agomba yinjire na Linoji yambaye nimero 15 bagomba binjire icyarimwe muri no mwanya abafana ni benshi ibintu ni byinshi uno munsi urukino kuno munsi nijwi ryanjanye agomba yewo bita Mutama Gerard uko murabibona ubuye nawe ni yarinje mu kibuga ino ku ruhande ni Linoji nawe nyene ko rasaba ati ni mu mwanya nanje nshobore kwinjira ubu ni Linoji yamaze kwitegura nkuko mumubona ariko aragerageza kuvuga ati ubu nyene ndinjira kandi nize ko nza gusinda uko niko bimeze ku kibuga ciza aho twagerageje kwishikira no kubereka ibizabe hano rero ubu ni Linoji ariko ati ndaza gushika hariya nija kuri ya kote reka nyarutse kugira ngo ushobore gukina bagomba yo bita Simplice. Yes, bagomba Simplice bifanye n'umwanya of course Linoji agomba Simplice rero muri umwanya ni Linoji agomba yinjire mu kibuga ibintu birakomeye cyane ibintu birakomeye kuri kino kibuga muze kundabira Linoji rero ijaza kudukorera uno munsi ubushize yaragerageje gukina neza yes merci beaucoup reka tubandanye tubereka ibiriko birabera hano muri rino rukino uno munsi
Mpeli noji. Goli ye. Ni wabareke batsinde. Wo! Yes, nkuko mubibona uyu ni Baby Killer Dramati aho yishimye cyane ku nsinzi y'uno munsi. Ubona yuko ari mu munezero udasanzwe, ari muri vibe, nawe nyene yabaye mu photographe no munsi. Abaririmbyi no munsi baryohewe cyane, eka ntiworaba, ni vibe kuri vibe. Tubandanye tubasugiriza ibiriko birabera hano nyene ku kibuga. Ye ni mkombozi kunanya ubona yuko yateruwe n'abantu insinzi n'umunsi udasanzwe n'amateka adasanzwe n'insinzi idasanzwe aho mubona yuko ari umunezero udasanzwe. Uyu munsi twabwiye ko tuzakubagerageza kubazanira ibikorwa byinshi bikomeye uno munsi. Gusaza ni ikintu tuzibira, ariko gusaza ufite amateka ni ishwa yawe, sibyo? Kubera gusaza no kwa rushanti barasaza, sibyo? Gerageza usaza ni ikintu cy'amateka. Nikomera amashyi cyane, hanyuma dukomera amashyi vitalo.